kari zitwara ibinyobwa vya BRARUDI kuva iyi nama irangiye berekanye neza yuko zidakwije ivyangombwa haba mu burebure haba muki haba karesori ingene ikozwe. Izi modokari turazihagaritse gutwara bijya binyobwa haba i Bujumbura haba mu ntara hagati, babanze basubiremwo neza izo modokari zikwize ubuziranenge les normes kugira zishobore gutwara ivyo bintu. Twanagize na tombora haro muri BRARUDI ari ngaha tubabujije izo kamyo kugira ngo zibanze zikwize ivyangombwa. Nta kontra tubatse na yo gutwara inzoga za BRARUDI, ntayo tubatse, nta burenganzira dufise. Mbwa burenganzira dufise nubwo gukingira abanyagihugu. Amasanganya amaze imisi aba kuri izo kamyo agahitana abantu, agahitana izo nzoga, agahitana amabarabara n'ibindi murabizi. Aho ni ntasubigwamwo. Naho mumvise ari umushoferi yasavye ikigongo muri ibi bintu by'ubuziranenge, nta mpuhwe nta kigongo, ugiye kugira ikigongwe bica bicika nabi. Iyo ngingo yafashwe kandi ku makamyo atwara amakara canke isima ngaha, ayatwara isima yoyo n'ibindi bidandazwa aha kuri port, n'amakamyo usanga arenza imyaka 50 atana karesori, nayo nyene ategerezwa guhagarara akabanza akitunganya bikagenda neza. Kuri izi kamyo zitwara amakara twabivuze kuva kera, izi kamyo zitwara zigapakira zikarenza amakara arivyo bita mauvais chargement. Kuva uno munsi naho nova ngaha nkaca ngenda ku Musaga canke nkaja hariya mu Kamenge, ikamyo mbona iri ngaho kugira duhashe amande tuzobaca bagize mauvais chargement, ntituzoharura amakara arimo, tuzoharurira ku giciro c'ikamyo yaguze. Ivyo navyo si kuri ayo makamyo atwara isima, atwara iki, amakamyo yose atwara ibidandazwa cyangwa atwara ibindi bintu atagira karesori babanze bitunganya n'andi makosa. Ibi biraraba kandi amabeni ari amakamyo atwara imicafu, kuko umenga amakamyo atwara imicafu umenga ategerezwa kuba shaje. Ikamyo tuzobona itwara imicafu yashaje tuzoyisaba yuko idasubira mu ibarabara, nakore amakamyo akomeye baza gushikana imicafu ku buterere ibarabara bagiye bararicafuza, ntibikunda. Ibi nico kimwe nariya makamyo agira vidange y'amafose septique. Ibintu byose bitameze neza tutegerezwa kubihagurukira, kandi tukazokorana nande, tuzokorana n'abajejwe ibindi muri iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu. Hariho ubuyobozi bukuru bw'amatransport, hariho abajejwe sécurité routière, igipolisi kibiraba, abo bose dutezwa gukorera mu runani kugira ngo badufashe ibintu bigende biva ngaho. Twasavye aba bantu bene imiduga ngaho yuko bodufasha kugerageza yuko iyi ngendo y'abana bavuye ku ishuri cyangwa abana tubona ubu bagize ingendo yuko ama batonda ku isoko, akazi kabo ari kugenda benena ku miduga, arivyo bita kugira dunyuri, yuko bodufasha iyi ngendo icafuza ishusho ry'igihugu giza, yuko bodufasha kugira ngo bihagarare. Ibi byose bitagiye mu ngiro, uko twatanguye dukora tuguma duhindura uburyo mbwabo heshi, dutezwa gukorana n'abajeje intwaro kugira ngo ibi bintu tubituze.